Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ndakugumbiriye ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndanezereje cane no gusubira kumva twohurira muri ikiganiro ubuzima buhindutse, ikiganiro dufise intumbero yo gutuma abantu bamenya ko hari umwami ari mw'ijuru kandi uwo yatwise abana biwe, kandi niko turi, niwe yatwiremeye, turi umwandu wiwe, turi ubusho bwiwe, turi intama ziwe, nta kindi kitunezera atari kuvuga ubukuru bwiwe. Uwo mwami niwe yadusezeranije Yerusalemu mushasha. Ni vyiza rero yuko tunezerwa imbere ko tuhashika, kandi kuko yadusezeranije ngo ubwami bwanje ni ubwami bw'umunezero n'amahoro, natwe nibwo twatoranirijwe. Izina ryiwe ni ryera, ubu nibihe bitazoshira. Ikiganiro n'ubuzima buhindutse, tunezerwa nuko muko mucumva nkuko twatanguye tubibabwira. Uno munsi turasangira amajambo y'Imana ari muri Zaburi igice ca 23 umurongo wa mbere, havuga ngo uhoraho niwe mungere wanje sinzokena. Ni uwo murongo umwe wenyene bisa nkaho tumenyereye, mugabo umurongo ni uwiwawe, uwakire. Uhoraho niwe mungere wawe ntuzokena. Ni igiki kizotuma udakena? Ni kubera ari uhoraho ari umungere wawe. Nta yindi mpamvu Bibiliya itubwiye yotuma ureka kwitwa umukene, ni kubera umwami ari we mungere wawe. Ni kuvuga biranditse neza, uhoraho niwe mungere wanje, utuburungu tubiri, sinzokena. Kuba ari umungere wanje, iyo ni impamvu ituma ntazokena. Ntibivuze ngo uhoraho ngo impamvu yo kudakena ngo ni kubera amashure menshi, ni kubera imiryango ikize, ni kubera kuba navutse ndi mukuru canke umuhererezi. Oya, biratomoye, ni uhoraho ari we mungere wanje. Ni kuvuga muri make, kuba uhoraho ari umungere wawe birahagije kugira ngo wemeze abantu ko ataco uzigera ukena. Mu zindi nyandiko, mu bindi nsiguro canke mu zindi ndimi, ntihanditse ngo sinzokena, handitse ngo uhoraho niwe mungere wanje, sinzogira ico nkena, sinzogira ico mbura. Ni kuvuga iyo umuntu avuze ngo gukena, abantu benshi bumva amafaranga. Mugabo si ivyo gusa, avuze ngo sinzogira ico, handitse ngo sinzogira ico mbura, sinzokehanirwa, sinzobura ikintu na kimwe. Yaba ubuzima, yaba iki vyose sinzogira ico nkehanirwa. Sinzokena. Imana ari uyo mungere wawe, urahiriwe, ntuzokena. Naho ufise impamvu z'ibintu Satani akwereka mu maso yawe, twavukiye ruguru, twavukiye mu miryango ikenye, twavukiye mu buryo bwinshi, akakwereka impamvu z'uko ukenye, akakwereka impamvu z'uko udashobora kumenya no mw'ishuri, akakwereka impamvu udashobora gushika aho abandi bashitse, akakwereka impamvu z'ibigaragara zikwereka ko ugowe. Oya, mubwire ati uhoraho Satani niwe mungere wanje. Satani uvyumve ko uhoraho ari we mungere wanje. Ivyo uriko urambwira ntavyo numva, kuko nzi ko uhoraho ari we mungere wanje. Harahiriwe abantu uhoraho ari umungere wabo. Harahiriwe intama z'uhoraho. Kuba intama y'uhoraho si ivyo kwemeza abantu nk'uko nyene womenga biroroshe kuvuga ngo niwe mungere wanje, ngo abantu bose ngo ni umungere wabo. Oya, abantu bose uhoraho si umwungere wabo, kuko ijambo rirabivuga neza ngo intama zanje ziranyumva, ngo kandi ngo ndazizi. Turabibona mu gitabo ca Yohana. Rero kuba intama canke kuba uhoraho yo umwungere wawe si ibintu uvukana, si ibintu twigirisha. Oya, hari uburyo bigenda, hari impamvu bicamo, hari inzira bicamo kugira ngo uhoraho abe umwungere wawe. Ni ukuba waravutse ubwa kabiri. Kuko intama ziwe arazizi, kandi ngo azorobanura intama mu mpene n'impene mu ntama. Rero urahiriwe hamwe wowe waramuhaye ikibanza mu buzima bwawe, hamwe wowe waramugize umwami, wamugize umwungere. Iyo tuvuze ijambo mwungere, bisigura ngo ni kuvuga umwungere niwe ayobora intama, niwe azibwira ati ca ngaha, niwe azibwira ati ce ngaha. Kandi nta ntama yibahuka ngo ibwire umwungere wayo ati kubera ko umbujije kuja kona hariya. Oya, intama yama yumvira ico umwungere avuga. Nico gituma yabivuze ngo kandi ngo intama zanje zose ndazizi,
ngo kandi ngo zumva ijwi ryanje zikamenya. Natwe turi intama ziwe, turamunezererewe. Nezerwa no guca mu nzira yiwe, nezerwa no kuba waramugize umwami mu buzima bwawe, mu mutima wawe, unezererwa intambuko ziwe. Yarabivuze ngo nta kindi kintu ndabakeneyeko, nuko mwonyumvira mukagendera mu nzira zanje. Nta kindi kintu Imana dukeneyeko. Rero mwakire, muha ubuzima bwawe, reka kubaho wigendesha. Pawulo yaravyanditse ngo kuba nkiriho ngo si jewe, ngo Kristo ni waba muri jewe. Rero nawe turakwiye gupfa mu mubiri, turakwiye gupfa muri kamere, Kristo akaba muri twebwe, tukabaho mu kwizera, tukabaho tumunezereza. Ngo cyatumye apfira bose ni ukugira ngo abasigaye babayeho batacinezereza, ariko banezerewe bacunguwe. Harahiriwe umuntu uhoraho ari umwungere wiwe. Urashobora kuba wumvira ijambo ugasanga ntirikwerekeye kuko utari intama yiwe. Kaze ube intama yiwe, mwarahezagiwe. Amen.